Cyubahiro Mana Nyeningabo, wewe wama urinda Burundi n'abarundi n'ubu ukaba waraturinze tukaba turiko turasozera uyu mwaka none nahazwe imyaka n'imyaka. Mufate ivyicaro. Nyakubahwa ndongozi mwese mukoraniye ngaha, mpereye kubaje bamperekeje nyakubahwa icegera c'umukuru w'igihugu, nyakubahwa umushikiranganji wa mbere w'urwego nshingwabikorwa rw'igihugu, nyakubahwa umukuru wa sentare ntanyuzwa, nyakubahwa umuhuza w'abarundi n'abashikiranganji batumire twaje tuzananye, nka nyakubahwa rero mwatwakiriye, mpere kuri mwebwe abashikiranganji mwadutumiye kugira ngo tuze kwifatanya namwe muri uru rubanza rwo kwifuriza umwaka mushasha. Nka nyakubahwa murongoye inzego z'inyamiramabi no kwivuna basi, ndavuga nyakubahwa umukuru w'urwego rwo kwivuna basi n'icegera ciwe n'abatambukanyi babo, nyakubahwa mugenduzi mukuru w'igipolisi n'icegera canyu n'abatambukanyi banyu, nka nyakubahwa ntwazangabo nkuru, nka nyakubahwa ntwazangabo mujejwe ibisata bitandukanye mu nyamiramabi n'ibigendereza no mu rwego rwo kwivuna basi, nka nyakubahwa murongoye ibisata bitandukanye muri ubu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusange, nka nyakubahwa mwese batumire bahiye, nka nyakubahwa bakukuruke na mwebwe batambukanye n'abanega b'intwazangabo zamaze gushengera, mwese hamwe umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Twahuye ngo dusangire akanyamuneza ko gusozera umwaka w'ibihumbi 2022 ngo twinjire mu mwaka mushasha w'ibihumbi 2023 dusangiye umutima n'inama. Reka rero duhera habereye dukengurukira Imana mushobora byose, yo yabungabunze abarundi n'Uburundi ikadukingira, none tukaba dusubiye guhura kuri ino sango twese dutekanye mu mitima. Turakengurutse kandi ubutumire bwanyu bwo kutwipfuriza umwaka mushasha muhire, jewe n'umuryango wanje. Tukaba rero natwe tubipfurije ibihe byiza by'iminsi mikuru isozera umwaka, muze mugira amahoro, amagara meza, mutunge mutunganirwe mu byanyu mu miryango yanyu. Turipfurize umwaka mwiza abari mu nzego z'umutekano no kwivuna basi, bari mu butumwa butandukanye hirya no hino mu karere no ku isi. Twashaka kandi kuboneraho aka karyo kugira ngo tubasabe dusubire twibuke abajeje kwivuna basi n'umutekano bitavye Imana muri uwo mwaka
kugira ngo tubasabire muhaguruke tubibuke. Imana mushobora byose ibagire mu bwami bwayo. Mwanyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, n'uwo mwaka nyene abarundi barashimishwa n'intambwe inzego z'umutekano zigejeje ko igihugu mu gukingira abenegihugu no gukingira igihugu nyene. Duhuriye muri uru rubanza igihugu cyacu kirangwamwo amahoro n'umutekano mu mpande zose, abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi barangura imirimo yabo ya misi yose atankomanzi. Ivyo tukaba tubikesha umwete, ubutwari, ukwitanga n'ubwira n'ubukerebutsi vyaranze umwe wese muri mwebwe mu gikorwa mujejwe. Nimukomere ku muheto, mwarakoze igikorwa c'iteka kandi gishimishije, abarundi bose bakaba bashima. Koko mwaramenye ico mujejwe. Inzego z'inyamiramabi no kwivuna basi zijejwe ubwa mbere gukingira igihugu n'abenegihugu. Birumvikana yuko iyo abenegihugu bumva batekaniwe muba muriko murakora igikorwa co gukingira igihugu. Tukabashimira ko mudacika inkokora ngo mwaraye rubunda muraririye igihugu ngo umwasi ntiyaje. Nta munyezamu ababara ngo mwambuzi ntiyaje. Kandi mu kindi gikorwa mujejwe ni ugukurikirana inkozi z'ikibi aho ziri hose mukazishikiriza ubutungane. Twarabibonye mu rugamba turimwo rwo kurwanya kudahana, ahabereye ikibi hose mwarakurikiranye abakoze ico kibi kandi murabashikiriza ubutungane. Aho bukera ubutungane nabwo buzodushikiriza ingene bwagenjeje izo nkozi z'ikibi. Uyu munsi rero mu kubakengurukira nta kindi atari uko twifatanya muri uwo munsi mukuru wo gusangira akana karyo keza kuri jewe ko gusubira guhura kubonana amaso mu yandi na mwebwe abagenzi twagendanye twabanye twakoranye. Iyo umwaka uheze rero tugasubira tugahura kuri jewe na kanyamuneza. None ndasubiye kubaramutsa amahoro y'Imana. Banyakubahwa mwese batumire bahiye, mu mwaka uheze twarashikirije ibyifuzo byacu. Turavuga ko dutanguye intambwe y'iterambere riboneka koko, kuko amahoro, umutekano no gusubiza hamwe byari byahejeje kwibonekeza. Uyu mwaka rero turifuza ko ubu mwaka w'imburi mu kwinjira mu isezerano ry'Imana ko Burundi ari igihugu c'amata n'ubuki. Ni umwaka w'imburi ubu no kwinjira mu gihugu c'amata n'ubuki, kuko ntibikiri agaseseshwa rumuri. Uburundi bwamaze kuba igihugu kiboneka na bene cyo bakaciyumvamo. Umushikiranganji avuze yuko abahungutse ibitigiri yari yiteze atari byo yarose. Nagira ndamuremeshe ndamubwira ko ubu batakiri impunzi, bahindutse aba diaspora. N'ikimenyamenya iyo ngiye, iyo bari barahungiye nibo ba mbere baza kunyakira. Umuntu w'impunzi rero murazi ntacabaza indongozi z'igihugu,
iyo rero barinze baza kunyakira nuko babiyumva mu gihugu cabo hajya barahungutse baca bahindura akarangamuntu kabo baca bitwa aba diaspora. Kandi ikindi kitabesha bama batashe kandi bagasubirayo. Uburundi bwaramaze gushinga intahe mu makungu kubera ubutwari bw'inzego z'umutekano, kuko iyo ata mahoro n'umutekano mu rugo hama induru, kandi iyo mu rugo hama induru serugo agenda yikingira isaka. Soko rero bikimeze ubu indongozi z'igihugu zigenda zihagaze neza, dufise natwe ico duhaya igihugu cacu ciza. Uburundi buriko burafasha bimwe biboneka mu kugarukana amahoro mu bihugu bikiri mu njyane nka Centrafrique, Somalia ndetse n'igihugu kibanyi ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburundi buguma bwizigirwa mu makungu no mu karere. Uburundi nibwo burongoye inama y'abakuru b'ibihugu bo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, aho bukera ndetse Uburundi nibwo buzorongora inama y'abakuru b'ibihugu ikurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro, umutekano n'imigenderanire mu gihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere. Mbere nobamenyesha yuko muri uwo mwaka utangura mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri hazobera ngaha inama z'abakuru b'ibihugu bo muri aka karere zibiri zose. Mu bijanye n'agateka kazina muntu, amakungu arashima intambwe Uburundi bugezeko mu gukingira agateka kazina muntu, na cane cane mu kugwanya ikumirana mu gihugu, mu kugarukana umwizero hagati y'abene gihugu n'inzego z'igihugu, kugwanya ukudahana no gukingira abene gihugu. Uno munsi amakungu ntacinuba inzego z'igihugu kuko barazi yuko zikorera abene gihugu. Mu bijanye n'intwari ibereye na demokarasi, Uburundi burazwi nk'igihugu abene gihugu barekuriwe kuvuga akababakiye gushika mbere no ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Uburundi bwabaye igihugu ataruhagarara ruri hagati y'imigambwe n'inzego z'igihugu. Ivyo vyose bikaba bihesha iteka igihugu. Mu gihugu turiko turakora amahinduka menshi kugira ngo akarenganyo, igiturire no gusesagura itunga ry'igihugu bihere burundu. Muri make, uretse ko Burundi bwisubije iteka mu makungu, n'abarundi baranezererewe igihugu cyabo. Ubu nta murundi agenda arabundabunda, kiretse abagize ubugizi bwa nabi bagenda baraturatura mu bihugu bibanyi, cyane cyane mu mashamba ya Leta ya Demokarasi ya Kongo. Mu bijanye n'ubuzima bw'abenegihugu naho tutokwihaya, hari ako dufise turusha abatari bake mu bindi bihugu. Naho tutagira umukimba w'amafaranga, turacaja kuramutsa umugenzi akatuzimana. Erega haraba abafise amafaranga ariko bakabura naho basumira. Nivyo tuvuga tuti saha gusa, hari n'ahandi turashaka kuhashika. Mu buzima umuntu yamara umukene kuko ngo n'umwami yaratiye urushinge. Natwe turavye iyo tuva tukabona ko twarazimanganye, nawe ubu ntawovuga ko tukiri inzingo naho tutarashika aho dushaka. Ivyo byose
n'umusaruro wo kwitanga kwa mwebwe mujejwe umutekano no kwivuna basi ubwa mbere, kuko murazi mwese ko atawusomera induru ivuga, kandi murazi ko ahari amahoro umuhoro umwe. Aha rero duca tuvyumva ko ari ugukenyera ntidudohoke ngo duhave turekura iciza twafashe, kuko murazi ko gusambura vyoroshe kurusha kubaka. Dutegerezwa kuzigama intambwe tugezemwo mu mahoro, umutekano, demokarasi n'intwari ibereye. Bavukanye mwese mu cyubahiro cyane, nk'uko nabivuze, twese tuvuga tuti saha gusa hariho ahandi turashaka kwashika. Dushaka guhingura Uburundi kiba igihugu c'amata n'ubuki, igihugu dufungura atawe bitugerera, igihugu umwenegihugu wese atunze agatunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Bene wacu, sinzokwigira mpengeshanya kubivuga, Uburundi si igihugu gikene, naho tubona hari byinshi dukeneye. Kugira umenye uburemere bw'umusaraba wikorewe, ubanza kumenya abandi imisaraba bikoreye. Kera twari banyawirira, kuko twari twabuze ikiruta ibindi ariyo mahoro. Twabona ko abandi badusize kubera twama turi babuca mpunga. Aho turonkera amahoro, twaratanguye kwigana abandi, none mu gihe gitoyi gusa ni murabe. None ntitwirirwa turamama abadandaza bariko basesagurira hanze umwimbu w'uburimyi, kandi natwe tutarikwiza. Ivyo babigira kuko hari ababikeneye kandi bakabigura menshi. Iki ni ikimenyetso ko natwe hari ico twatanguye kurusha abandi. None tumeze uko twoguma twirira? Bavukanye, twarabonye ko iyo igihugu gitekanye abenegihugu baca baja ku kivi. Ubu rero tukaba turavye ishinga n'ibikorwa vy'iterambere hamwe n'ubutungane kuri bose. Dushaka ko abarundi bose bakora umwanya wose, ahantu hose, kandi umutima uri mu nda. Tuboneyeho kano karyo ko gushimira mwebwe mwese mujejwe umutekano, na cane cane abakorera mu ntara, kuko bimaze kugaragara ko abatwitura ngo tubatabare bagabanutse bimwe biboneka. Twaragerageze turagirana amanama, turerekana ko dukeneye ko abenegihugu bakora umutima uri mu nda. Ubutegetsi bw'igihugu mu ntara buraboneka mukoreye muri ya nyabuni, abajejwe kwivuna basi, abajejwe inyamiramabi, abajejwe ubutungane, n'abajejwe intwari. Ubu barakorana bishimishije, ku buryo twizeye yuko umwaka utangura ata myidodombo myinshi izoba iri mu gihugu. Twakurikiye kandi twahimbawe no kumviriza ibyaranguwe muri uwo mwaka turiko turasozera n'izi nzego zikoraniye hano mu bisata bitandukanye byo kwivuna basi no kubungabunga umutekano, nk'uko byashikirijwe n'abashikiranganji bajejwe izo nzego. Nagomba ndabakeze cyane, kuko koko muriko murerekana ko muri nkingi nk'abanduka z'igihugu. Mwarakoze, birashimwa, abenegihugu baragira umwizero. Twanezerewe nuko mu bikorwa mwaranguye harimwo ibijanye n'iterambere ry'igihugu, haba mu bworozi, mu burimyi, mu nyubako, mu makoperative, mu mahinguriro n'ibindi, tutibagiye na wa mugambi ukomeye wo gukingira ibidukikije. Ewe Burundi urambaye. Ndabakengurukira cyane, nkengurukira abajejwe by'inyubako mu rwego rwo kwivuna basi. Nasanze ari bo batuvuna tutaravunika. Hariho amabarabara yagira tujane, ibiraro byagira bitujane, ariko kubera ubukerebutsi bwabo
aho hari abandi bariko bakwega ibirenge bavuga ngo ibarabara risambutse canke ikiraro gisambutse niho baronka menshi bacisha ku ruhande, ariko abasirikare baraje barabidukorera. Akarero murakabona, ikiraro co kugikoma cagira kitujane, ariko mu mwanya mutoyi bari bahejeje kukirokora. Ndagira ndabasabe mwikomera amashi kuko mwaradufashije. Twumvise ko mumaze kumva ko iruhande y'imirimo yanyu ya misi yose y'igihugu cabashinze mutegerezwa no kugira uruhara mw'irangurwa ry'iyindi migambi izoshikana igihugu cacu mw'iterambere rirama. Turya natwo mwavuze twabagoye, ntivyabavuyeko. Twebwe mbere tudufata nk'urufunguzo rw'umuvuduko, kuko uwutagira ingorane acaba igifyine, ariko uwugize inditizi yama ariko yiga ingene yozisimba. Ntimucike inkokora rero, nivyo mubona bigumye bizotuma mushika kure, kuko ku munsi muzoba muriko mwiga ubwenge bwo kubirengana. Igikuru nuko twokora duhuje umutima n'inama. Mwanyakubahwa mwese, Uburundi bugira butera iyindi ntambwe mu buzima bwabo. Dushaka guhingura iki gihugu tugishikane kuco Imana yashatse ko kiba, kandi turi ku kivi. Turashimye ko mwasubiye kwiyemeza ko muzoguma imbere mu guharanira agateka k'igihugu n'umutekano w'abenegihugu, ndetse mukaja no mu bikorwa by'iterambere. Nitwaba ngaha mu gihugu dufise ico dushitseko, no kubera mwama mwaryamiye amajanja. Amahoro n'umutekano vyifashe neza mu gihugu cose, ariko rero nk'uko babivuga ngo ubutambara na mukeba ntakubita urugohe. Murazi ko atawo kwijajara canke ngo ajyaho umukondora sosi, mutegereza kwama murikanuye, kuko murazi ko imitima mibi itegerezwa kwama iri kwigwanya akanyamuneza mu bantu. Iki kivi cyo gutsimbataza iterambere niryo twese turondera, kuko nibwo buzima. Twarabivuze kandi tuzokwama turisubiramwo. Umwasi dufise nyamukuru n'ubukene. Ubukene nibwo butuma haba injyane mu gihugu, kuko hari inzara hazinduka inzigo. Namwe rero nico muzi, urugamba rwiza nuko ugwana ugatsinda umwasi abawe batahahoneye. Ukugwanya ubukene naco ni urugamba ugwana urondera ko abawe baroranirwa. Ni urugamba rukiza, ariko ni urugamba rusaba ubwenge, kuko tugwana n'ico tutabona, ubukene. Kugwanya ubukene niko kugwanya shetani, kuko niyigwanisha amayeri, udakanura ntubimenya ko muriko muragwana. Nitwaba rero dushaka kugwanya ubukene, nidukura amaboko mu mpuzu, dushire ukubute k'urwo rugamba ntiruhera. Iyo uhejeje iki kivi usanga ikindi kikurindiriye, kuko inda dusumira yitwa sehuzana. Urugamba rwo kugwanya ubukene kandi rusaba urunani, kuko nyamwigenda ko ntari mirimo henshi. Nico gituma ata muntu n'umwe yosigara inyuma. Twifuza ko mu Burundi ata n'umwe yobaho atagira icako. Himiriza rero n'abenegihugu mucungiye umutekano, muhereye mu miryango yanyu, kugira ngo ntibarere amaboko. Dushire ingufu hamwe twese, tuje ku kivi ata n'umwe asigaye inyuma, kuko dukoze isabisabi vyotugora gushika kwihangiro ryo kubona igihugu c'Uburundi turota. Na kare barayamaze ngo ikivi ciganza gihahaza umuntu umwe. Turiko turahimiriza abagwizatunga
ngo bubake amahinguriro kugira ivyo twimbura byose bironke isoko ribihingura. Nico twita urunani mw'iterambere, chaîne de valeur. Ikiyoto kivuze abantu benshi ntibagitahura, muga bamaze kuja muri urwo runani baramaze kubibona. Mu minsi iheze nababwiye yuko twotangura urugamba rwo kurwanya ubukene duhereye ku bintu vyoroshe, ubworozi bw'urukwavu. Turiko turondera abagwizatunga bubaka amahinguriro gushikaho umwenegihugu wese atazobura mu kwezi n'inkwavu 30 ashora. None umwenegihugu wese ashora inkwavu 30 bizomugendera gute ko yarasanzwe abaye hatashora? Ibi turamaze kubibona. Twarabonye inyanzaraki abagiye mu burimyi bw'igiterwa citwa pacuri, bararima bakaronkaho bashorera. None ubu umwenegihugu guharura umuriyoni asigaye bibona nk'ubusa. Twarabibonye aho mu karere gasanzwe gateza imbere igiterwa c'ikizinu, aho batumire bahiye. Twavuze vyinshi, ariko reka tutereze amaso imbere turabe iyo tuja. Erega tutagira iyo tuja ntituzimira, kuko aho ugeze haba ari aho nyene. Nama nabivuze, iki gihugu cyacu Imana yaduhaye yagisezeraniye abarundi ari igihugu c'amata n'ubuki. Uno munsi harabaza ngo amata ari hehe, ubuki buri hehe? Tumenye neza yuko Imana yaremye ibintu byose bikenewe mu buzima bw'umuntu, ica iha uwo muntu nyene ubwenge bwo kubihingura kugira ngo bimutunge. Twaramaze kumenyesha ko amerekero yacu ari Burundi bene bwo bafise ubuzima bwiza mu mwaka w'2040, igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Ndabisubiramo kugira mu vyubu. Turiko tugira igicapo cerekana neza Uburundi ingene buzoba bumeze mu 2040. Nukuvuga ko kizoba ari igihugu bene co bafise ubuzima bwiza. Hanyuma mu 2060 kizoba ari igihugu giteye imbere. Ubaho aho bukera rero tuzokwerekana ico gicapo c'ico gihugu kugira twese tumenye iyo dutera tuja, kandi umwe wese amenye uruhara rwiwe. Ivyo twabivuze kuko tubonye ku mushinge tuwurembeje dufise isemo duhera. Dufise igihugu gifise ibikenewe byose kugira dutere imbere, kandi uretse n'ivyo turamaze kubona ko dufise abarundi b'inkerebutsi b'icabwenge, ubashize ku kivi bose n'abakozi. Ariko mubimenye, gutera imbere ubanza kubungabunga umutahe ufise, itunga rusangi, itunga ry'igihugu. Nico gituma dushimikira cyane ku ntwaro ibereye. Turakeneye yuko abenegihugu bose baja ku kivi atawubarenganya. Nico gituma dushaka gukomeza ubutegetsi bw'igihugu mu ntara. Nico catumye tugira na kya ciyumviro cyo kugabanya intara kugira ngo koko kaba karere dushobora kuzoha amafaranga azokora ku mwaka, bagashobora gutunganya iyo migambi, ukabibona neza uti intara iyi yarateye imbere muri ibi. Dushaka rero yuko amahera mu gihe cy'igihugu asabikanywa mu ntara zose, kandi hakaba imigambi iboneka y'iterambere. Ico turondera nuko abenegihugu bose bagira ubwo buzima bwiza. Nico gituma tunezerewe kwihangira mwihaye ryo kurwanya bakaboko n'abarya ibiturire, ndetse n'ibinebwe n'abarenganya mu bashiremo. Uburundi igihe twatunganije ibyo dufise muzosanga bwatunze. Ndabaha akarorero gatoyi. Bageze kudushikiriza yuko abinjiye mu Burundi barenga 1 miliyoni. Ndazi neza ntakekeranye
twogira ibiharuro neza twosanga muri bo bose tubagaburiye amahera bazanye umwe arafise 1000 c'amadolari niyaba yaririye 1000 c'amadolari muri iki gihugu cyacu murumva ko Burundi bwinjije umuriyaridi w'amadolari none uri no kuvuga umunyama none mumuha ibyagusa aryama kuri gusa aragura nta numwe aza muri iki gihugu cy'Uburundi adafise n'imiburi 1000 c'amadolari no kuvuga yuko gwiza abo bantu bose binjije muce mwumva yuko ya mahera tuvuga ngo twabuze ibintu mva makungu bishobora gutuma tugira amahinguriro amahera turayafise byatunaniye ingene tubungabunga iryo tunga none rero mwebwe mujeje by'ingenzi zamuraharura hinjiye bangahe duce tumenya yinjiye hanyuma turabe iyo yaroye tuyabuze tuzoba tuzi wase kuyabungabunga none twobaza abafise amahoteli twabamwe abo banyamahanga tworaba twosanga ku makonte yabo harimo amadolari binjije uza gusanga bose binjije ubusa rero ubu harageze ko dusubira gukanura igihugu cyacu nikizotera imbere tutabanje kubungabunga iryo tunga nyene dufise uwo mutahe dufise niho tuzoshobora gutera imbere none rero bavukanye turavye aho tugeze murumva ko umutahe tuwufise umwitwariko wa mbere twari dufise yaramahoro none twarayarose nta kindi gisigare atari ugukora ariko mu byo dukora byose twame duhagarariye ayo mahoro nyene kuko ni karahara mu ruganda ntibacure ndasabye dukora ibishoboka byose ntihagire umurundi azosubira guturatura mu gihugu ciwe mwame muzi neza ko ingabo itazi ukuri yama yaguye mu rudubi mumenye gutohoza inkuru kugira ngo ntimujane nyabahururu muratera icyo mwitegereje kuko ijambo kwitanga umwasi niryo ryishe Burundi aho umuntu yazira ugwikekwe mbega none umwasi wo mumenya gute umwasi umumenya yamaze gukora ikibi abajeje iperereza nabo bajeje gukinga ico kibi nibakore neza ntihagire umuntu numwe bashobora gutesha ibikorwa bagira ngo bariko bamutohoza neza ahubwo bakora ibishoboka mu gutohoza ni nkuko nama naneguye ingene mu ntara abene gihugu baza bakambwira ingorane bafise ngasanga ujejwe iperereza ntavyazi ngasanga inyamiramabi ntavyizi ngasanga musitanteri ntavyazi na buramatari ntavyazi na procureur general ntavyazi none iyo ntara mwumva bifise ubutegetsi abene gihugu bokora gute batabona ababakingira kugira ntibarengane uwo mwaka rero duhindure ayo mahoro turondera turayakeneye no ngaha mu karere iwacu turayakeneye kuko iyo umubanyi inzihiye nawe ntiwijajare ishobora gufata aha mu gihugu kibanyi ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baracafise ingorane z'amahoro nico gituma Uburundi bwafashe ya mbere mu karere kugira ngo buje gufasha muri ico gihugu nico gituma nagomba kubasaba mwebwe nk'abajejwe umutekano no kwivuna basi mugume mukora ibishoboka byose kugira ngo dufashe ico gihugu naco kironke amahoro kugira ngo umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko twese twumve ko dutekaniwe abagiyeyo nibafashe gusubiza hamwe abene gihugu erega twebwe mu Burundi turafise ico dushora turashobora kubafasha gusubiza hamwe tukabereka n'ingene bashinga inzego z'umutekano zizewe na bose ntihagire usubira kugira akagwi ngo nagakingira ubwoko bw'iwabo canke akarere k'iwabo ivyo rero murabifitiye uburambe muze muheze mubafashe natwe nico gituma tutaryama ngo dusinzire turiko dufasha ibishoboka byose kugira ngo habe ibiganiro byo kugarukana amahoro
icya kabiri cy'umwitwarariko twari dufise ni uko namwebwe mwokora umutima uri mu nda. Iyo namwe mufise imyidodombo abenegihugu baracika ivutu. Ivyo ndabivuze maze iminsi nsuzuma igituma ugwaruka rutagihurumbira kuja mu nzego z'umutekano. Ubwo muraciga, nico gituma mutegereza kuraba ibintu byose bituma abahora bahurumbira izo nzego umenga inkokora zacitse. Bamwe bavuga ngo basanze igihe bariko batunganya ibijanye na politike y'imishahara bavuga yuko inzego z'umutekano bazibagiye. Nagira ndabahumurize sivyo, turiko turabikora. Uwujejwe umutekano turafise ku muzirikanyi ko ategerezwa kubungabungirwa ubuzima, akaronka n'ibikoresho bikwiye ku bikorwa ajejwe. Arakeneye yuko igihe ari ku murimo wiwe umuryango wiwe ugumutekano. Nico gituma naciye subira nza kuraba rirya tegeko, ndariraba irya politike y'imishahara, ncasanga ivyo bavuga namwebwe mwobikorerako. Muzosanga kurya n'abandi bakozi b'igihugu babonamwo akarusho n'abajejwe umutekano bizoba uko nyene. Ndabaha akarorero, mu guharura impembo y'umukozi akorera igihugu bazofatira ku bintu bine, navyo ni urupapuro rw'umutsindo n'uburambe mu kazi, n'amabanga ajejwe mu bikorwa vya misi yose, n'akarusho kajanye n'umwete w'umukozi ku munsi ku munsi. Hanyuma bakaraba n'ubuzima uwo mukozi abayemwo mu kibano, no kuvuga etat civile yiwe. Ndabahaye akarorero kamwe gusa, urupapuro rw'umutsindo n'uburambe mu kazi. Hariho ico twama twirengagiza. Yaba umusirikare mutoyi cyangwa umupolisi mutoyi, yaba ibisongerezi mu ntwarazangabo, zaba intwazangabo zirafise urupapuro rw'umutsindo. Iyo bahejeje ajya amashuri asabwa kugira ngo uje mu gisoda cyangwa mu gipolisi, mwese murabizi ko baca baza kwiga ishure ry'ubuhinga rya gisirikare cyangwa ry'igipolisi. None avuyeyo atanu urupapuro rwitwa gutya. Urwo rupapuro rero murumva ko rumuha agaciro. Duca tumenya ingene turupima hamwe n'izindi mpapuro z'abo bandi bakozi ba leta. Mugabo kare hari igihe twaguma twibaza ngo yahejeje umwaka wa gatandatu, tugaca tumufata nk'uko ari umuplanto cyangwa ari umujardinier, kandi hari irindi shure ry'ubuhinga rya gisirikare yize. None uvuye mu mwaka w'icenda ntaca aja mu ishuri ry'ubuhinga, none avayo acitwa ko afise amashuri icenda, avayo afise urupapuro rwerekana ko yize iryo shure ry'ubuhinga. Natwe rero dusaba bamwebwe muserukira abantu, muce mugenda muvyige, murabe agaciro k'urupapuro rw'iryo shuri ry'ubuhinga vy'umutekano no kwivuna basi, abari urwo rupapuro abari ngo bazotangurira ko guharura. Bice bigenda muzosanga ka karusho murondera kamaze kuduga. Twarabivuze nta mwana n'ikinono, kuko benshi bari bazi ngo abo mu butungane, abo mu nzego z'umutekano ntibarimwe. Politike ni imwe ku benegihugu bose. Genda rero mwebwe mu bijeje. Ahubwo je nari nzi yuko badejere hasi babihejeje. Muravyumvise ico mugiye gukora, mubiharure neza kugira irya politike y'imishahara ntirabe gusa abandi bakozi ba leta, kuko n'abajeje umutekano n'abakozi ba leta, ahubwo barusha n'abandi. Haje igituma rujya gwarukagwa nkakuzi, ruvuga ruti jewe mbona nogenda kwiyororera inkwavu ku kwezi no kwinjiza amahera menshi arusha bajya bari mu mutekano. Nico gituma batazi. None twemere mu Burundi dusange inzego z'umutekano bose babona ko umenga ntacyo zimaze. Reka rero twihe agaciro, kuko nitwe turi umwugariro.
ubonye umusoda cyangwa umupolisi ariko aridoga mbwira bisa n'umwana abonye se wiwe ariko aridodomba inkokora zica zicika. Ibi rero ndazi yuko n'abarundi bose babitegera. Twumvise kandi ko hariho ibikorwa by'igisirikare byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko bitashoboye kuba kubera mu Burundi atamunsi wahariwe urwego rwo kwivuna abasi. Twashaka kubamenyesha ko nico kibazo kigiye gutorerwa umuti ku buryo uwo mwaka dutanguye tugiye kwiga umunsi woharigwa izo nzego z'umutekano. Turifuza mbere tweho dufise n'akabirya kurusha abandi uwo munsi wahariwe amahoro mu gihugu, kuko turazi ko inzego z'umutekano arizo zagiye imbere. None uwo munsi twowibagira gute? Ubu rero tugiye kurabira hamwe twese ingene twoshinga uwo munsi uhariwe inzego z'umutekano, gutyo twe tugiye hamwe n'abandi mu karere. Ibibazo naho mwavuze muti ntimushikirize ibibazo, murabizi ko tuvyigira hamwe. Ibibazo byanyu, ibibazo by'inzego z'umutekano, ibibazo by'abene gihugu ni ibibazo byanje. Nico gituma rero ivyo bibazo mwase kubishikiriza kuko muzi ko ndabifise ku muzirikanye. Nico gituma rero mwebwe ababaserukira na ntaryo tuzokwama twicara hamwe tuza turiga ingene dutorera umuti kimwe ukindi. Erega ngaha ntituri mw'ijuru, mw'ijuru niho atagahazi. None tweko turi kw'isi nitwemere duhangane n'ibibazo byo kw'isi. Mbere rero ni kuri iryo jambo ry'umwizero twashaka kurangiriza ko dusubira kubipfuriza kuroranirwa mu mwaka tugiye gutangura, dusaba kandi ko abasirikare n'abapolisi murongoye bashatashitse muri iki kibanza nabo mwobategurira agatutu nkaka kugira ngo baronke umwanya wo kwiginana. None rero kuri uyu munsi nagira mwese ndabasabe muterura akarahuri kanyu kugira ngo tunezerwe ku munsi dusozera ibi bihe bimara umwaka dutangura n'ibindi bihe. Amagara meza ku barundi bose, amagara meza ku nzego z'umutekano, kwivuna abasi n'inzego zijejwe intwaro. Murakoze mwese, Imana ibahezagire.